batera akajagari mu bihugu vyacu tubime ikibanza muri ivyo bihugu vya rutura. Igihe cyose bazoba bafise aho baca bagenda bakabaho neza bazokwama bariko barakorera inabi ibihugu vya Afrika. None rero ko bakunga ashaka amahoro muri Afrika. Kandi abaramutse n'abakaze mwese ngabanywanyi bacu muri kumurabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Uyu ni umwanya w'ibivugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari ubutumwa bukomeye cyane bugenewe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu. Amajambo umukuru w'igihugu yashikirije ku munsi yariko arashikiriza ijambo ku munsi wahariwe kwikukira ku Burundi imyaka 60 irangiye Burundi buronse intahe yo kwikukira, ariko umukuru w'igihugu hari amajambo yavuze amwe yababaje cane abarundi bahunze igihugu. Bamwe babifashe nkaho Evariste Ndayishimiye yariko arasaba ibihugu bikomeye vyo kwisi vyoreka kwakira impunzi, ariko hakaba hari n'ico bashikirije. N'ubutumwa bwagenewe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Muri ubwo butumwa baratanga uburorero bw'abaperezida batwaye igihugu c'u Burundi bakabuvaho, ariko nabo nyuma bakaza kwisanga bakeneye ubuhungiro. Abo baperezida nabo mu gihe bari ku butegetsi ntibiyumvira ko bashobora kuzokwisanga ari impunzi co kimwe nkuko bahora babikorera abandi bagatuma baba impunzi. Ubutumwa bwagenewe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abahunze igihugu c'u Burundi ku mvo zitandukanye cane bivuye ku bibazo vya politike vyabaye mu gihugu, intureka zitandukanye cane zatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Bageneye ubutumwa Evariste Ndayishimiye, baragaruka ku baperezida bapfuye bari ku butegetsi, ababaye impunzi ndetse n'ibindi vyago vyagiye birashikira abategetsi kumbure igihe bari ku butegetsi batiyumvira ko ivyo nabo bishobora kuzobashikira. Mukuru w'igihugu c'u Burundi arasabwa iki? Ubutumwa bamuhaye bwo bari ubuhe? Nivyo tugiye kugaruka ko muri kano kanya mu buryo buramvuye. Turaza no kumviriza Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe yivugira ko ibihugu vya rutura bitoha ubuhungiro abanyafrika baba baragiye gusaba ubuhungiro muri ivyo bihugu. Ndabaramukije mwese nanabakaze abanywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngakumbanisha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Uyu ni umwanya w'ibigezweho. Turi kuwa mbere igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa karindwi mwaka ni 2022. Kugira urashobora mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza, ufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Murazi ko tubashikiriza ivyagiye biravugwa n'abantu bamwe n'abandi, vyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi, vyavuzwe mu menyesha makuru, aya tuba twavanye amasoko yacu atandukanye ndetse n'ibindi vyose bigaruka ko tuba duhari kugira tugende tubabwira ibigarukwa ko irya nino. Zirikana umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba ibihugu bita pays occidentaux, Uburaya, Amerika, Canada n'ibindi ko vyohagarika guha ubuhungiro abanyafrika baronderwa n'ibihugu vyabo. Umukuru w'igihugu yabivuze muri aya majambo, ariko bikaba vyarababaje abantu. Banza ukurikire amajambo y'umukuru w'igihugu we ukabivuga. Duhereje kuvyumviriza turaza kuraba ubutumwa bugenewe umukuru w'igihugu bwatanzwe n'abari mu buhungiro. Ikindi nosaba amakungu mu bihugu vya Afrika, umuntu arakora ikibi ngo nzoca mpungira ngo mu bihugu vyadukolonije. Turabasavye ntimusubire kwakira abantu batera akajagari mu bihugu vyacu. Nimubareke bahanwe n'ubutungane bw'ibihugu vyacu. Nagira ndabwire ko twebwe mu Burundi nico gihugu mvugira kuva kera narindi cari igihugu c'ubuntu. Abarundi barubaha ubuzima bw'ikintu cari cyo cyose, gushika naho mu Burundi babuza umwana kwica agakoko. Nk'akarorero barakubwira bati uciye umurizo w'umuserebanyi nyoka cacika amabere, kugira ngo abana batinye bagira ikizira. Twebwe rero twari dufise ubuntu
ntawuza kutwigisha agateka kazina muntu uko twari tugafise kagiye gupfa kuko imigenzo n'imico yacu yapfuye. None rero ubu twaragarutse ubutungane burakora kandi buva kera na rindi bwarakora. Abantu rero batera akajagari mu bihugu vyacu tubime ikibanza muri ivyo bihugu vya rutura. Igihe cyose bazoba bafise aho baca bagenda bakabaho neza bazokwama bariko barakorera inabi ibihugu vya Afrika. None rero ko abakunga ashaka amahoro muri Afrika turayasavye abantu bose bakora ikibi mu bihugu vya Afrika ntibasubire kubakira, ahubwo nibabashikirize ubutungane bubahane. Ngivyo ivyo Burundi burimwo, kandi ngivyo ndashaka gusaba amakungu. Twebwe ubu twarafashe inzira ntitugisubira inyuma, kandi twihaye ihangiro mu myaka itari myinshi muzosanga igihugu cy'u Burundi atari kimubona uno munsi, muzosanga ari igihugu cahindutse kuko iterambere turaribona imbere yacu. Uyo ni umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ubutumwa bwakurikiye aya majambo y'umukuru w'igihugu bamwe babifashe ugutandukanye, ariko hari n'ico basaba umukuru w'igihugu. Ubu butumwa buragira buti: hari ikintu gikunze gutera abantu bafise ubutegetsi bakibagira ko buhera. Abantu benshi mu butegetsi biyumva umengo nibo ba mbere kandi nibo ba nyuma babugezeko. Ni gake cane biyumvira ku vyashikiye abababanjirije mu gutwara igihugu c'u Burundi. Ni gake cane biyumvira ku vyashikiye ab'imbere yabo nabo ngo babikuremwo icirwa co guca bugufi, maze nabo ngo batware biyumvira ibishobora kubashikira. Uburundi bumaze imyaka 60 bwikukiye. Muri iyo myaka bwatwawe n'abami babiri be n'abaperezida 9, bose hamwe babaye 11. Umwe muri bo ni Evariste Ndayishimiye akiri ku butegetsi. Muri abo 10 bamaze kubuvako, 6 muri bo vyarashitse baraba impunzi inyuma y'ubutegetsi. Umwami Mwambutsa yavuye ku ngoma mu 1966 acaba mu buhungiro mu Busuwisi gushika yitavye Imana mu 1977. Umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yakuwe ku ngoma mu 1996 acaba mu buhungiro mu Budagi gushika mu 1972, hanyuma agwa mu mutego agarukanwa mu Burundi aricwa atabwa mu kinogo kitazwi. Perezida Michel Micombero yakuwe ku butegetsi mu 1976 acaba mu buhungiro muri Somalia gushika yitavye Imana mu 1983. Perezida Jean Baptiste Bagaza yakuwe ku butegetsi mu 1987 acaba mu buhungiro mu Buganda na Libya gushika abamukuye bavuye ku butegetsi mu 1993. Aho Perezida Buyoya agarukiye ku butegetsi, Perezida Bagaza yarapfunzwe icamaso imyaka myinshi. Perezida Pierre Buyoya yaboneka nk'utazigera abaye impunzi kubera ubutegetsi yabuvuyeko adatembagajwe, agasiga amategeko amukingira, akongera akaguma yubashwe mu makungu. Nticabujije ko mu mpera y'ubuzima bwiwe asaba ubuhungiro muri Mali amezi 2 gusa imbere yuko yitaba Imana. Yabaye impunzi kuva muri Munyonyo gushika muri Kigarama mu mwaka w'2020. Perezida Sylvestre Ntibantunganya yakuwe ku butegetsi mu 1996 araheza amara igihe mu buhungiro mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2015 Perezida Ntibantunganya yarasubiriye ahungira mu Bubirigi hafi y'umwaka n'inusu, araheza agaruka mu gihugu muri Kigarama muri 2016. Abo ni 6 bahoze barongoye Uburundi, mu nyuma baza kwisanga bakeneye ubuhungiro. Bamwe muri bo bari baramereye nabi cane impunzi mu gihe bari ku butegetsi. 4 basigaye bo vyagenze guti vyabo. 3 ntibakeneye ubuhungiro kubera bapfiriye mu butegetsi.
Perezida Melchior Ndadaye yaragandaguwe n'igisirikare mu 1993. Perezida Cyprien Ntaryamira yarasiwe mu rugendo mu mahanga mu 1994. Perezida Pierre Nkurunziza yapfuye giturumbuka asigaje amezi 2 gusa ngo ave ku butegetsi muri 2020. Mu batwaye Uburundi bose, Perezida Nkurunziza niwe yari yagerageje kwishiriraho itegeko rimurinda guhunga canke gupfungwa. Yashizeho itegeko rimugira imboneza yamaho ku buryo yokwamye akingiwe cane kandi agategerezwa kubazwa ku bibazo bihambaye vy'igihugu. Benshi baravye iryo tegeko bavuga bati, mbega hagati y'umukuru w'igihugu atowe n'imboneza yamaho ninde azoba agaba ubundi? Inyishu ntiyatevye kuza. Umutima w'umukuru w'igihugu ahasanzwe warahagaze giturumbuka, ariko wahagaze amaze iminsi 2 mu bitaro, bikanavugwa ko yagiyeyo yumva asha munda. Abarundi ntibigeze babwirwa icahagaritse umutima w'umukuru w'igihugu ahasanzwe. Ico bikoze, uwatowe yimitswe atajisho ry'uwo asubiriye ikimuriko. Perezida Domitien Ndayizeye niwe wenyene mu batwaye Burundi atarahunga kuva avuye ku butegetsi. Nawe yari yabuvuyeko neza, agenda ataco yinona, anasiga ibwirizwa shingiro rimukingira ko azokwama ari umukenguzamateka gushika yitavye Imana. Yoba yahavuye yoroherwa? Eka namba, kuko ku ntwaro y'uwo yashikirije ubutegetsi yahavuye yambikwa ibara, arapfungwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba hafi umwaka, yaretse guhunga yinjizwa Impimba. Mu majambo make, umuntu wese yatwaye Burundi utabaye impunzi inyuma y'ubutegetsi yarapfunzwe. None uyu mukuru w'igihugu ariko asaba amakungu kwirukana impunzi ngo nuko zankwa n'ubutegetsi bwiwe, yoba ariko ariyumvira ibishobora kuzomushikira atakiri umukuru w'igihugu. Kira noneho ivy'impunzi muri ivyo bihugu ni ikibazo gikomeye kigengwa n'amategeko mpuzamakungu y'impunzi. Si amajambo y'utuma abanyagihugu biwe baba impunzi yotuma amategeko ahinduka mu bihugu bigengwa n'amategeko koko. Reka ndarangirize kuri tuno dukuru tubiri. Muri 2013 nahuriye mu kiganiro ca Radio Isanganiro n'uwari umukuru w'igisagara ca Bujumbura ico gihe. Aja ngaho aranyagiriza ko mu mashirahamwe yigenga tutubahiriza ubutungane ngo kubera tuguma tuvuga ku madosiye akiri mu masentare. Aho yavuga nka dosiye y'urupfu rwa Manirumva, ndamwibutsa ko we nyene akiri umushingwamanza yigeze kwitaba imyiyerekano y'abashingwamanza bagenda bafashe amabuji ku murango babaza iyo ubutungane bwagiye. Ndacibuka ijambo namubwiye mu kurangiza ikiganiro, nagize nti, nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, nakwipfurije ko utokwigera ufatwa n'ubutungane uzohave ukenera ko amashirahamwe yigenga akuvugira. Erega ntivyatevye, inyuma y'ukwezi kumwe gusa yarafashwe yambikwa ibara ko ari we yagize uruhara mu vy'umuriro warigise isoko nkuru ya Bujumbura. Wa muntu ari bukenere y'amashirahamwe kandi idosiye iri mu butungane. Muri 2015 hari umukenyezi yaduze mu biti mu buryo butangaje. Mu kanya gato yari umushikiranganji, haciye amezi make agenwa kuba umuyobozi w'ubudandaji muri Sokabu. Inyuma y'amezi make agenwa kuba muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ntaho yaragama, yaguma ariko aragenwa mu mabanga atandukanye. Mu gihe yari ahangamye muri ivyo biti niho yaduka yandika kuri Facebook akekeza abahunze n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo nibahitemwo hagati y'ukwiyahura no guhunga. Wamengo guhunga bigenewe abandi gusa. Nta myaka 2 yaciye uwo mushikiranganje muyobozi mucamanza yariko asaba ubuhungiro muri Canada. Umuririmbyi w'umuganda Phil Rutaya niwe yaririmbye ati, uyu munsi ni jewe ariko jo azoba ari ubundi. Ururimi rw'icongereza ati, today it's me,
tomorrow someone else. Nyenicubahiro, imbere yawe twaragize abaperezida bari batinyitse cane kandi bafata impunzi nk'abansi b'u Burundi. Nabo nyene baragerageje nk'ivyo nyene, barasaba ibihugu kwirukana abo bita inkozi z'ikibi kubera badasangiye ivyiyumviro. Ibihe vyarahindutse, nabo bisanga ari impunzi, leta zibakurikiye zibatuka ivyo bahoze batuka abandi. Nyenicubahiro, sindabipfurije guca muri ivyo bihe namwe nimwarangiza kudutwara. Ndabipfurije nyabuna ko mwoba igikoresho c'Imana kugira ngo abana b'u Burundi ntibame bakenera guhunga ngo nuko batiyumvira nk'ababatwara. Nyiricubahiro, nimukore ku buryo nahejo hotwara Agathon Rwasa, Godefroid Niyombare canke Alexis Nduhije mutosanga mukenera ubuhungiro namwe. Murame mwibuka ko Yesu Kristo canke Yesu Kristo muvuga ko mushira imbere yabaye impunzi ari uruyoya, ahamwa n'ubutegetsi bwa Herode bwamwitwa ko mwita abo mutabona ibintu kumwe. Burya impunzi zirazwi n'Imana. Ngubwo ubutumwa buhambaye bugenewe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ubu butumwa bwashizwe ahabona na Pacifique Nininahazwe arongoye ishirahamwe Focode, umwe mu baharanira agateka kazina muntu ari mu gihugu c'ubuhungiro. Ariko ivyo ashikirije twobifata nkaho ari vyo n'undi murundi wese yahunze igihugu ciwe akunda, yahunze atacanse, nawe yovuga kandi yosaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ivyiyumviro ni gwanyu, namwebwe mushobora gutanga ivyiyumviro muri commentaire mukatubwira se koko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye canke n'abandi bategetsi barakwiye kuvuga amajambo mwe nayo, barakwiye gufata impunzi uko. Mwebwe ico mushikirije ni ikihe? Andika muri commentaire, mukanya naza nkushikiriza ayandi makuru agezweho.